Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Imana ni nziza cyane, twongeye umunsi na cyane umunsi udasanzwe wo gukorana dukoranijwe n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ukuvuga dukoranye kubera dufise uwaducunguye, kandi mu mitima yacu akagira umuhamagaro wo kuduhamagara ati muze umunsi umwe mu ndwi, uwa mbere w'iminsi indwi canke uwa nyuma bivana n'umuntu, mukorane musubiremo amajambo y'Imana, musubiremo ivyizego. Jewe mpagaze imbere yanyu natewe iryo teka ryo kuvuga ijambo ry'Imana, nitwa Nzima Janvier, nkorera mu buntu bw'Imana. Sinkorera mu bikorwa vy'Imana ko canke simpagaze ngaha kubera ubutungane bwinshi. Mpagaze kujya kwa Gideyoni, Imana yabwiye ati inkomezi ufise zibarizo ujana. We yabona ko ari nkeya, mugabo Imana imwereka yuko ariyo itegerezwa kwikorera. Nanje mpagaze muri iyo ngene y'ubuntu bw'Imana, aho mvuga nti ijambo ryayo irikurikire maze irikoresheje mu mitima no mu mutima w'umwe wese, ijambo rigira ico rikora. Amajambo menshi yavuzwe biciye mu ijambo ryo gusenga no mu ndirimbo. Ijambo ryo gusenga ngo manarihebuye yo ntizera ko nzogirirwa neza muri iyi si y'abakiriho. Ukiriho bisigura biti uguma wizeye ko ushobora kugirirwamo neza. Mugabo ikibazo nibaza nawe ukwiye kwibaza, n'ijambo ry'Imana ribaza, mbega Yesu aje kukugira neza arasanga ukiri mu kibanza ugifise ukwizera utarakuvamo? Imana idufashe cyane. Abaririmbyi, abamama baririmbye ngo ntutinye, Imana iraje ikugwanirira. Kandi Imana ni nziza, uwo ni umugambi wayo, ntushobora kudutererana. Mugabo ikaza kukugwanirira, ikibazo n'ubundi ni ikinyene. Mbega iraza gusanga ariho uri, iyo irabibona ko ukeneye gutabarwa. Mugabo ari ikibazo ishaka kukubonamo, ni uri nturakivamo ngo uti Imana. Himbaza nayo Imana ibahezagire. Ijambo rikomeye mwavuzemo mu ndirimbo yanyu ngo muri umunyu w'isi, muri umuco w'isi. Amajambo yose bavuze sinayafashe, mugabo iryo jambo ryonyene riragukebura, rivuga yuko nimba Imana yaragutoranije ikaguha gukizwa, ikaguha gakiza, ntibigarukira ngango umukizwa gusa. Nta muco uza gusenga kwa Mungu usubire mu vyiwawe ugaruke urindire ko Imana iguhezagira, bibi vyo nyene. Iyo hariko aravuga umuco, nukuvuga hari umwiza ukurikira aho uri, aho abakristo ari shengero. Uwo mwiza ijambo ry'Imana riko ratubwira ngo ukijijwe ntibigomba yuko uguma uhagaze aho maze urindire. Imana iragushaka ko uba umuco. Bavuze amajambo akomeye cyane, amajambo avuga ko Imana izokubaza iyo mission ya kabiri. Hari handi ya mission yo kuvuga ubutumwa bwiza ngo kuririmba ni vyiza, kuvuga ubutumwa ni vyiza,
ariko wewe uracara umuco, uracara umunyu w'isi. Mu ijambo tuza kubona uyu munsi ni ijambo kenshi abatakira umuco, abatakira umunyu, usanga ari abantu bamaze kuva ku Mana, baretse Imana, bakareka Imana. Urashobora kwibaza kureka Imana icyo ari cyo, ugasanga iri jambo kumbura riroroshe cyane, mugabo uko n'ukuri. Nico gituma umwanditsi w'icete cy'Abaheburayo yongera tuhasome, nirwo rufatiro rw'ijambo dusangira uyu munsi. Abaheburayo igice cya 3, ijambo rivuga kwirinda impwemu yo kureka Imana nzima. Kwirinda impwemu yo kureka Imana nzima. 3:12 bene data, nimwirinde ntihagire, reka nsome ikosa, ntihagire abo muri mwebwe bagira umutima mubi utizera ubatera kureka Imana nzima. Imana idufashe cyane. Nagombye gusoma uko bitanditse kugira ndakwereke ko iri jambo nimba ikicete kiri ukucanditswe nabo cyandikiwe, mugabo si cete cya rusange, si jambo rya rusange riko ravugwa ngaha, ni jambo ryawe bwite ry'umuntu bwite wenyene yizeye ari imbere y'Imana. Turasubiramo rero, havuga ngo bene data nimwirinde, havuga mu bwinshi, ntihagire mu buke mu bumwe wewe wenyene uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera umutera kureka Imana nzima. Imana irizereka ijambo rikavugwa nuko ivyo bintu biba bihari na cyane cyane mu gihe turiko turabona amajambo y'Imana atubwira Yesu Kristo ko agiye kuza, kandi mu kuza kwiwe hakaba hariyo ngo impwemu izokora, igakora icanire gose ukureka Imana, bikaba ikimenyetso cyuko Kristo Yesu agomba aze. Ndiko ndavuga amajambo, ikindi gihe niho navuga ni uraraba nubi ikimenyetso, kuko niba ikimenyetso coshika kikaba mu isi bikaboneka, mugabo aya majambo ico kimenyetso kiboneka kuba Kristo. Kuko umuntu atizera atari mu Mana nakureka Imana kundi kuzomuzako, ahabwa azocanirwa aje kure y'Imana w'umuhakanyi, uwo n'umuhakanyi. Mugabo umuntu yizeye arareka Imana kuko yigeze kuyimenya. Iri jambo rero ratuza ko twega bizeye, rivuga riti twarizeye tumenya Imana, mugabo mu bihe vya nyuma muri twebwe nyene, muri twebwe abizeye, muri twebwe twicaye imbere y'Imana dukurikira ijambo ryayo, bizoshika yuko hazoba ukureka Imana kudasanzwe. Aho ugiye kurabira ijambo kureka, ni ijambo rivuga kurekura, guheba, kuja inyuma, kuja kure y'ikintu wari ufise. Ribaye rivuzwe ku Mana, aho abaririmbyi bavuga ko dukwiye kuba umunyu n'isi, si kuba umunyu w'isi gusa, si kuba umuco w'isi, ariko nimba twoba umunyu tukaba n'umuco, nuko Imana nzima, Imana yacu dufise ingene turiko turabana, dufise ubusabane, dufise ingene tugenderanira. Wobana n'Imana gute ukavuga kuri umwana w'Imana itakubona waragiye kure yayo? Wobivuga gute? Wobivuga gute uheruka uza kuririmba gusa, ariko uvuye kuririmba ugashikira mu bindi? Wobivuga gute kuri umwana w'Imana? Wobivuga gute ko Imana utaheretse mu gihe uje gusenga kuwa Mungu, mugabo uvuye gusenga no mu mutwe ukiri kurasenga hari ibintu byo hanze uri kuribaza kandi bitari byiza biza kuba uza kujamo? Wovuga gute kutaretse Imana bene uko? Hari gihe wagira ngo kureka Imana ni ugutera umugongo, ukavuga uti Imana ndabihevye. Uwo murongo sinawurondeye, mugura hari nzobereka ikindi gihe aho turiko turafashanya twiga iri jambo. Mugabo ushitse ku mwanya wo gutera umugongo ukavuga ko iyo aravuga ngo yabivuyemo gose yabihevye,
ntihamushika uvuga uti ebana ibya Yesu nari narihenze. Narigeze kubona umupasiteri umwe twakoranye ikindi gihe, aho yataye ibyo gusenga byose asigaje mu bagore yiyongera n'abandi mu yandi majambo aravuga ati ibya Yesu burya baraduheze. Ushitse ngaho ndiko ndasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mbabazi ziba zikiriho, kuko n'ikimenyetso cyerekana yuko utigeze ukizwa, utigeze umenya Imana. Aya majambo rero, iri jambo rituje ko uyu munsi kugira ngo turisangire. Ivyitirano rero no kureka Imana harimo guta, harimo kuvako, harimo guheba, ugaheba Imana. Mugabo ibyantangaje cyane harimo no gukora akantu gatoya gusa, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iratuzi tuvyutse, iratuzi tuhagurutse, iratuzi tugenda niyo twirirwa, iratuzi n'ijambo ryose tuvuze Imana irarizi kandi yaribona. Nikimenyamenya iyo turi mu byo gusaba imigisha, ijambo ry'Imana yaratubwira ngo n'agashatsi katoya kakorotse hasi Imana irakabona irakamenya. Bisigura biti natwe iratuzi ibibazo byacu irabizi, iravyitwararika, kuko n'agashatsi ikazi natwe twaturuta agashatsi. Bisigura rero Imana iratuzi, Imana iratumenya. Ijambo ry'Imana turiko turasoma mu gitabo cyo Kuvayo, turabona Mose bashitse mu bugaragwa, aho bita ubugaragwa bw'Efidimu. Aho bahashitse ubwoko bw'Imana bwavuze ijambo rimwe gusa. Ijambo narahigiyemo cyane, ndavuga nti amajambo yacu twirinde amajambo tuvuga imbere y'Imana. Baravuga bati Mose, ni iki cyatumye utuzana muri ubu bugaragwa tukagira inyota tukabura amazi? Waje ngaha kugira ngo watwicire, ntitwari no gupfira hariya muri Egiputa. Ijambo rimwe ugiye gusoma ahanye mu Baheburayo muri iki gice cya 3, ni ijambo riza ati mwirinde cyane. Impwemu yo kureka Imana. Wogira ngo kureka Imana no kuvuga ati ndabiheje ndabivuyemo. Muga n'ijambo uvuza ritandukanye n'ubugombe bw'Imana, rirakuboneka ko Imana wayihevye. Ijambo riguha guti ivyizigiro imbere y'Imana, kwizera Imana. Aba bataye ivyizigiro gusa, ukwizera kwabo kuragabanuka. Maze Mose, ijambo ry'Imana yavuga ngo baridoga. Umukozi w'Imana no mu nyigisho ze bavuga ati ntukidoge, ntiwidodombe. Niko akunda kuvuga. Nawe ntukidoge imbere, raba ijambo uvuga, fumunuma. Bavuga ngo watuzaniye iki aha? Turafise inyota. Mose atakambira Imana, Imana iramubwira uko aza kubikora. Amaze kubikora, Imana ibwira Mose ati burya bakomantaje imitima, kandi kubera ivyo ukomantaje imitima kwabo nuko batigeze bibuka ukuntu baciye muri Egiputa. Ivyo nakoze, batigeze bibuka abanyagiputa ingene babakurikiye ntihagire ico babatwara. Utigeze wibuka hamwe Imana yagucishije, utigeze wibuka hamwe Imana yagukuye. Jewe ndibuka 1980 nari ugupfa. Ndi umusore mwiza, ibiro 75, mugabo nza kugwara nsigarana ibiro 50. Uyu munsi ndahari ngana n'umusore. Imana aranzigamira yarankuye abantu. Ibuka aho Imana yagukuye. Aba baravyibagira. Imana iravuga ati ko bibagiye kandi bagakekeranya bagakomantaza imitima yabo, ntibazoshikika nani. Yesu aje ntizubatora, ntibazobona, ntibazoshikayo kandi ntibashitseyo. Abantu bose ijambo ry'Imana rivuga ngo bari bafite imyaka 20 ico gihe, nukuvuga bafite ubwenge bwo kumenya ati Imana yakoze, maze ntibabishire ku mutima, abo barasigaye ntibashitse Kanani.
kuva ku Mana si ukuja mu byaha gusa, iyo wishyize no mu byaha biba birenze, muga harimo n'iki cyo gukekeranya ugatukwizera. Guharura 16. Guharura 16 harashaka kutwereka yuko ukuva ku Mana, nico gituma ari ijambo ryavuze ati ntihagire umuntu agira umutima wo kureka Imana. Nuko kuva ku Mana ari mu bantu benshi, ahari hanga, ahari shengero, ntugire ngo ishengero ryose ngiro rivuga riti ryavuye ku Mana. Ishengero yavyitirirwa ko ryavuye ku Mana kuko abantu benshi bavuye ku Mana nyene. Abantu benshi ntibakiboneka mu vy'Imana. Abantu benshi mu kigobe iyo hageze kumva ijambo ry'Imana, bene data, reka ndabakebura. Muri aya majambo uzobona yuko Satani ikintu akora cambere nuko kugira ukagira amajambo make y'Imana. Nico gituma burya mutaza kumva ijambo ry'Imana. Burya si mwebwe ndaza kubereka ukuntu atari mwebwe. Si jewe igihe binaniye, si jewe. Hari ikintu kiba cakoretse. Abantu nibo basubira inyuma, abantu nibo bata Imana, umuntu nibo bata Imana, ariko ishengero ntibita Imana. Kuko mu ishengero haba harimo abata Imana n'abatata Imana. 16. Guharura 16 umurongo wa mbere. Kora mwene Kora mwene, reka nsabe ufise amaso abona ashikirana. Mukozi w'Imana ashikirana. Ambara amarori ushikirana udusomere. Claude, ngo hano dusomere. Naje nasanze nibagiye amarori. Umurongo wa mbere gushaka kwa gatatu. Anditse ngo Kora mwene Isihari wa Kohati wa Lewi agararizanya na Datani wa Abiramu bene Eliabu na Oni mwene Peleti bo mu Bareyubeni bakurira hasi Mose bafatanije na bamwe mu Bisirayeli babakuru bishengero 250 abari imbere mu ikoraniro barurangiranwa abari imbere mu ikoraniro barurangiranwa bakoraniriza hamwe kurwanya Mose na Aroni, barababarira bati ibyanyu biraturambiye, erega ishengero ryose ni ryera iyo bava bakagera, kandi uhoraho ari muri bo. None ni iki gituma mwishira hejuru y'ikoraniro ry'uhoraho? Imana ishimwe cyane. Aba n'abantu bane
bakweze inyuma y'abantu bashika 250 maze bahagurukira Mose ndashaka kwereka ukuntu atari ishengero ryose ritimana rireka Imana burya nko mu ishengero iyo ubonye byanse babara abantu bake mugabo barimwo abantu bane kuri Mose baravuga ati Mose na Aroni ivyo murimo nibiki rega natwe Imana turi kumwe aho muje imbere muvuga ama Yesu ashimwe ibiki n'ibindi byinshi Imana natwege turi kumwe ntibishoboka reka dusome ahanyene ku murongo wa 15 ngo Mose araraka cyane asaba Uhoraho ati ntiwemera amashikanwa yabo urazi ko atawe nanyaze indogoba n'imwe cyangwa ngo hagire n'umwe nagiriye nabi 3:1 3:2 3:1 aravuga ngo Mose yarasavye Imana ati reka baze gutanga amashikana bazana ivyotero vyabo bashire ku imibavu hanyuma tugira ukwemerwa no kutemerwa barabe ko ati mugabo ubemeye ni bien utabemeye ukora ikintu kidasanzwe baronka urupfu rutaraboneka 3:1 ngo agiheza kuvuga ayo majambo yose aho nyene bahagaze isi irasaduka irasama ibamirana n'ingo zabo n'abantu bose bakora n'ibintu byabo byose Imana idufashe cyane ubu n'uburyo bwo koreka Imana bwitwa kugumuka kandi wogira ngo kugumuka imbere y'Imana no kugumuka amaso ku yandi murabana no kugumuka ku ijambo ryose Imana ivuga kuko ijambo ryose ry'Imana riterura rizana gerekana ubugombe bwayo Imana yaragombye ko Mose na Aroni aribo baje imbere Imana yaragombye ko ujya barongwe muri korari ari wazi imbere yanyu umunsi yavuze ati vaho azovaho nibwo bugombe buriho kuko nta kidakoreka Imana itakizi uyu munsi ujya niwakurongoye nibyo Imana igomba uhaguruka gute kuvuga ukagumuka gute ngo biraturambiye Imana idufashe cyane Mose aravuga ati aha ndiko ndahiga hari undi mutima wa Mose igihe bava i Kanani gutata Imana yavuze ati Mose reka aha bose ndabashire hasi ndabice hama wenda kugira ihanga ry'Abisirayeli nibihanga nsubira gutangura hari umutima Mose yerekanye yaciye apfuka ngo Mana abantu buvuga iki abanyamahanga buvuga iki maze arabasengera asabira Imana ati bareke mugo Imana aravuga ati ko biri kose ntibazoshikaye Imana idufashe cyane mugabo ngaha Mose ndiko ndahasoma najugumiye ntihari gihe n'umukozi w'Imana arengegwa iyo habaye kugaragariza Imana no kuva inyuma y'Imana hari gihe isengesho ry'iyo rishobora kuba irindi Mose arasenga ati ukora ikintu kitari bwaboneke uri kurasoma amajambo ahandi havuga ngo bamanutse muri urwo gobo rwasamye ngo bamanutseho bavuza induru abantu bose barahunga barajugumira Imana idufashe cyane reka kureka Imana reka kugumuka imbere y'Imana washonje wabuze vyanse wakoze ko biranka ukagumuka uti Imana Imana ndondera mbona ntayibona no mwishenga abantu bameze gutyo bariho Matayo 13 Matayo 13 13
Matayo 13. Mu ishengero abatimana barimo, kandi iyi mpwemu y'Imana iraza kumbure itanaje yonyene, kuko iyo tugiye kuraba tubona ko impwemu zigira aho zifatiye, zigira ico zurirako. Ku murongo wa 25 gushika kuri 30 haravuga ngo abacira umugani, uwundi mugani ati ubwami bwo mwijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro. Abantu basinziriye mwijoro, hari umuzitanya atariho bari kujya tuba tumeze turyamye, haza umwansi wiwe abiba urwamfu mu buro, hagati arigira. Bumaze gusesa no kuyangika, urwamfu ruca ruraboneka. Abashumba banyene urugo baraza baramubaza bati, mbega mutungwa, ntiwabivye imbuto nziza mu ndimiro yawe, none urwamfu rwavuye he? Nawe ati, n'umuntu w'umwansi yagize atyo. Babashumba baramubaza bati, none uragomba ko tugenda kurutororokanya? Atoyaye, kuko kumbure mu kurandura urwamfu murandurana n'uburo. Mureke bikurane vyompi gushitsa mwigenya, maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi, ntimubanze mutororokanye urwamfu, muruhambire imikama, muruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega. Urwamfu n'uburo biri mu murima umwe, biteye ubwoba yuko urwamfu mu ishengero harabameze nkago, kuko urwamfu n'uburo birasa. Urwamfu n'uburo birasa, bene data, biteye ubwoba. Abakristo tugire gute? Abakristo bari hano tugire gutya, tuduze ikiganza, Imana ibahezagire. Abatadugije, abatadugije ni bande? Abakristo abatadugije ni bande? Tuduze twese. Yesu ashimwe cyane. Ndiko ndabaruhisha. Mugashaka kureka yuko ngaha twese turaba Kristo, niko twitwa uko turi mu ishengero. Umuntu avuye hanze ntashobora kumenya ururiwe n'utariwe. Mugabo urwamfu n'ururo birerekana yuko mu ishengero harabo ari imbuto za wa mugwanizi bariyo. Iri jambo ryaje ribwira rivuga kubizeye, ugasanga mu ishengero bariyo abatizeye, mugabo bafise ishusho yo kwizera. Bafise ishusho yo kwizera, bari kumwe n'abakiri umwami Yesu bakizera. Uwo munsi bakayo babwirwa rya jambo twumvise ngo babe umuco, babe n'amatara, babe n'umunyu. Mugaye jambo ushaka kukubwira rero riteye ubwoba, nuko urugwamfu mu buhinga bw'uburimyi, ibiterwa bibangikanye birahanahana umurama mu gihe cyo kuyangika. Mu gihe cyo kuyangika birahanahana umurama. Ni ukuvuga urwamfu burya n'uburo, urwamfu rwaragerageje kugira ivyo ruha uburo kugira ngo bwere harimo n'ivyo urwamfu. Mugabo hari igihe ubwoko bw'imbuto bidakunda iyo hari agahushane na gatoya muri ubwo bwoko, naho bisa. Ubu rero ndababwire nti mu ishengero abari urwamfu n'abamisiyoneri barungitswe, kuko mu ishengero baraza abatizeye bakitwa abakristo, bakanyegetera mu ishengero. Kugira igihe kigeze bagukwega ku kantu gatoya, ukaboneka nk'uwaretse Imana. Bakwereka akantu gato bakakujana ukaboneka nk'uwaretse Imana. Imana dufashe cyane. Mvuga rero ntiba maso mubo turi kumwe, uri kumwe mu ishengero, naho yo bari jewe, naho yo bari naka, urabe nimba koko ivya gukwegeramo ivyo musangiye ari biva ku Mana, atari bitumureka Imana. Mu ishengero barimo
nico gituma na Paulo abivuga cyane, na Petero akabivuga cyane, na Yuda akabivuga cyane. Mugore aheza reka dusome Yuda ku murongo wa 3 no wa 4. Yuda ni cete cya nyuma imbere y'Ibyahishuriwe Yohana canke inyuma y'ibyete byose, ni cete cya nyuma. Dusome ku murongo wa 3 no wa 4. Ku murongo wa 3 no wa 4 haravuga ngo bakundwa, hamwe nashirika umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, nari numvise ikingobera kubandikira ibyo kubahanura, kugwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Kuko hariho bamwe babajemo binyegeteza, Imana idufashe cyane tugarukire ngaho. Ngo arabinjiye mu ishengero. Reka naho nari navuze yuko duhereza ngaho mu gusoma, dusome n'iri mu byakozwe n'intumwa igice cya 20. Byakozwe n'intumwa igice cya 20. Mirongo ine n'icenda. Paulo avuga ati ndazi yuko ninamara kuhava amabingira y'inkazi azobinjiramo atababaye umukuku, kandi no muri mwebwe ubwanyu hazokwadukamo abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegera abigisha inyuma yabo. Nuko mwame mugavye si ukuza kwa Kristo Yesu gusa, ko tutazi umunsi n'isaha, ni mwame mugavye no mu ishengero. Ijambo ry'Imana riko ravuga ati ninamara kugenda, Paulo avuga ati ninamara kugenda, ninamara gupfa, hariho abigisho bazozana inyigisho zitarizo. Paulo nyine abwira ab'Itesalonika ni wavuga ati ntihagire ubabesha, nimwagire ubabwira ati umunsi warashitse ukuza kwa Kristo Yesu, ati kuko uwo munsi ntuzobora kuza hatabanje kureka Imana. Hariho rero abanyegeteje mu ishengero. Ishengero mvuga si kigobe, ishengero mvuga n'umubiri wa Kristo, aho baca bazanye inyigisho zitandukanye z'uburyo butandukanye. Yuda aravuga ati nari nagobere kubabwira no kubandikira ivyo kuganira ukwizera twahawe rimwe gusa, Kristo Yesu twaramwizeye, kandi ntibigaruka kabiri, bishaka yuko uko kwizera tukugumamo, nivyenena kuri uko kwizera tukabigumya nkama, n'inyigisho ziza zituyovya tukazimenya. Nico gituma tuza kubabwira tuti muze kwiga ijambo ry'Imana. Ikintu Satani agomba nuko ivy'Imana, amajambo y'Imana utayamenya kugira ngo agukebure. Paulo abwira Tesalonika ati namwe kumva bandikira ngo umunsi warashitse. Yesu yaragarutse, siko none Yesu yaragarutse. Yesu yaragarutse. Imana idufashe cyane. Hari abigisha ko Yesu yagarutse. 1884 hari abakoranye bavuga ati tugiye kurindira Yesu kwaza. Bari barakoze ibiharuro, baravuga itariki Yesu aza kuzirako, baduga imisozi baja kurindira Yesu. Mugabo uza kumva ijambo ry'Imana uramenya Yesu aje ibica bikurikira. Mu bica bikurikira hari vy'imyaka 7 ijambo ry'Imana rivuga. Ivyo sindabona handitse yuko vyashitse, kuko niba ivyo ndiko ndababwira ivyo nsoma. Muga ivyo nsoma nkashima Imana kumaze kumingabira ya Impwemu yera, aho iyo nsomye mvuga ni ikisico. Imana yarambwiye ati ikisico, kacanshisha ku murongo.
kuri iki cyo kugaruka kwa Kristo Yesu hari inyigisho zitandukanye, hari imvugo zitandukanye. Harimo niyo yuko Yesu yari yaraje n'amatariki arashingwa. Mugabo ndakubwiye bene data, twame tugavye Yesu ntaraza. Ukureka Imana kutaragwira, mugabo ico mvuga uyu munsi, ukureka Imana ntikukuzeko, kuko mu ishengero twarinjiranywe abaza kutuyovya no kuzana inyigisho zitarizo. Nagomba tunamika amaso rero turabe ko turi maso. Kunamika amaso ukaraba kuri maso ni ikintu kigoye. Umaze kunamika amaso nukuyumvira mbega ukureka Imana ntikuragushikako, ko twumvise ko ukureka Imana atari gutera umugongo gusa, mugaha harimo guta ukwizera, harimo guta kwemera no kwibagiriza Imana yakoze. Araba kuvuga akajambo kamwe gusa Imana ikabona yuko wayitaye. Imana ibwira Mose ati sewe banse jewe. Imana ibwira Samuel ati sewe banse ko basavye umwami ariko nije banse ngumwami wabo. Niba bami bahari bo kurongora, muga turafise umwami turongora kurusha abandi bose ni Kristo Yesu. Kubera iki utaboneka mu kurondera amajambo agukingira? Kubera ko utagwiza umwanya wo kubana n'Imana, ukaba hari icyo ubwira Imana, uvyaguruke dusenga Imana. Nimbari Impwemu ikuzenguruka, Impwemu kugira ngo igufate banza kukuzenguruka, ikuzenguruka kwagaza ishaka yuko ureka Imana, ngo twirinde Impwemu yo kureka Imana nzima. Iyo Impwemu si ikorera mu bapagani, ni ikorera mu bamenye Imana. Kugira Imana tuyireke, kandi umugambi si wo kureka Imana gusa, no kugira aho Satani yabikiwe tuzojaneyo nawe, aho baretse Imana baze bajane nawe aho hantu. Urashaka kujana nande? Iyo nuko nasoma amajambo y'Imana muri Yesaya na Yeremiya arantera agahinda, aho Imana ivuga ati barantaye. Imana igira ukuboko gutya ati barantaye, bibagira ivyo nabakoreye. Bari he? Bati gitungwa kiramenya shebuja, mugabi wanje ntibamenya ivyo nabakoreye. Impwemu yo kureka Imana, mwene data, birakeneye yuko uyibona ukayimenya, uyisuzuma ukavuga uti ngaha hari impwemu yo kureka Imana. Muri ibi ndimo hari impwemu yo kureka Imana, ugasanga hari iriko iragenda, uvyaguruke dusenga Imana. Dawidi avuga ati sinakoze icyaha cyo kureka Imana. Kureka Imana ni icyaha. Mu vyaguruke dusenga Imana, vyaguruke twese tuvyaguruke dusenga Imana. Isabelle upora shike hano.